I'm the lion, the jungle. Call Mr. Boy, the sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu. Love in Town. Ububeshi, umukozi wo mu nzu, Mr. Fasha warafashije. King of Ladies, Mr. Dollar Boy. Call me Mr. Jembe. Ukichezea jembe litakulima, my brother. This is Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. Bantu b'Imana, ino ni indirimbo yagiye hagaragara ni nta so. Mumbabarire cyane je sindi mu bantu batinya abantu. Mu vyo kubahana jewe ndimwo Kiriku akiri. Ivyo gutinyana sindimo jewe Kiriku akiri. Nuko mumbabarire je sindi mu bantu batinya abantu. Ariko mu vyo kubahana ndimwo. I'm the lion, the jungle, star boy, the sheep. Reka rero twinjira neza na neza mu ndirimbo yamaze kuja hagaragara. Ni indirimbo iri ku rubuga rwa Double J, ariko kandi ni indirimbo ari Double J featuring Kiriku akiri featuring B-Face on the floor, Donkey B-Man Boy featuring B-Face on the floor. Ni kure cyane yo twavuye. Ni indirimbo yatanguye Kiriku akiri agerageza kuvuga no majambo ati mumbabariye sindi mu bantu ntinya abantu, ariko mu bintu vyo kubaha ndi wa mbere. Imbere ya vyose uze wubahe umuntu, ariko ntuze umutinya, kubera ko nutinya umuntu bizokugora mu buzima. Ubaha mu buzima ariko ntutinye. Baradusuzuguye. Reka dusubire inyuma neza na neza tumvize Double J, umwana kuva mu ntara ya Gitega muri capitale politique, ni Mugisha Jean Junior. Badusuzuguye ubu bari mu bihe bigoye ya. Gutera imigeri ikintu burya igikero giteye umugere bavuga ati ubugifashije kucunguruza, nuko biba bimeze. Ni indirimbo novuga ko yagiye hagaragara inyuma y'amajambo menshi yagiye aravugwa, turaza kuyagaruka ko after maze guheza guplayinga ino ndirimbo yamaze kuja ahagaragara. Pere nibaze tunguno musi ni show. Nibaze tunguno musi ni show, of course. Ni indirimbo novuga yuko ugerageje kuraba amasanamu n'amasanamu meza cyane. Inyuma yaho tuza kugaruka kuri byinshi byagiye biravugwa ino ndirimbo itarasohoka canke ino ndirimbo ikivugwa ko igira isohoke. Nibaza ko tuza kugira byinshi cyo harimwo umwana afite ikibuno sha kazi abigeme b'abarundi kazi bagira ibibuno ariko ni ibintu ni vya bibuno bya biri naturel, bimwe ushobora kurya utuntu twabutunure yaba inyama y'ingurube cyaba igitoki ciza, ariko ukagira amabuno ari naturel. Nshatse gusigura ikituma navuze ati ikibuno kiri naturel. Yoyo uyo ni Kiriku yinjiye kuri verse yiwe, muramuzi Kiriku yinjiye n'ibintu vya Badman. Bamenyera abo bihwabira mwabagabo mwe mwama mwibuhwabira abantu mukibaza ati siho turi tuba duhari. Bagende buhoro haranyerera. Bamenyereye ivyo bigira ni bakire bino bida. Bamenyeye ivyo birira ibi niba bicire birarura. Uyo ni Kiriku akiri kuva muri B-Man Boy. Ubu twemerwa n'abaduhaye umugongo, of course twemerwa n'abaduhaye umugongo. Nuko babimeze tu. This is life, this is true life, my brother. Abakunzi ba Star TV ya regara abantu batwifuriza ibibi, ariko Imana ntishire ntikonfirme. Umuntu akakwifuriza gupfa ariko Imana ntikonfirme ko upfa. Abatwifuriza urupfu ni benshi cyane, ariko confirmation y'Imana itaraba ntibiraba.
umuziki si wawe uburundi si bwawe turaza kubigarukako n'iryo n'ijambo ako kantu kandika ahantu uwo muziki si gwawe n'ubu Burundi si bwawe turaza kugaruka n'isi si gwawe amuteye intoki ninde oya ntagaso ni indirimbo bashinye kuyita ntagaso ni indirimbo bashoboye kwita ntagaso uko biri kose uravyumva wenyene nibaza ko ivesi isigaye ni indirimbo ifise iminota 5 ariko kumbure twiruke nk'umujyi w'igisahira ni video nziza cyane guys ni video nziza cyane n'ubwo utaraja kwirana mbona umukunzi wa Star TV nibaza ko twagiye kumbure dushore kuyishigikira no ndirimbo ariko kandi reka twumvirize zo bita Bifeso Ndofro nawe ukuntu aza kudukubita ni indirimbo yateye ibibazo byinshi bitandukanye kumbere aza kubigaruka ko reka duheze kuyiplayinga uwo ni Bifeso Ndofro mwana w'imatongo cyo wanka ukabana n'umufutu nta muntu atembera atagira umufutu nkuko abivuze reka nabivuga nkuko yabivuze kumbure ni ku indirimbo ivuga icyo wanka ukabana n'inyo cyangwa n'umufutu kubera ko nta muntu ibimuga birahari ariko nta kimuga ndabona kitagira ikibuno biba bigoye cyane nimba bihari ni nka 2% cyane 1% ku bantu bagize isi tuzobanu vyase mufyonda mapumbu kenshi nama navuga ati kubigeme hariho repart usanga yuzikoze ko dufate ino poitrine z'abakobwa yuzikoze kucu vyumva cyangwa uzifyonze baranababara ku mapumbu hariya naho urumva Bifeso yavuze ati nzoyafyonyora ucuvyuma nabagufyonyoye hariya sha numufyinate ko ifitiye amacungu kumbure ari muri babandi babonye ubuzima bashitse ku bintu barakoze cyane kumbure ni wa muntu ashobora no kukugira nabi ushatse gufyina n'izina giwe kandi yararyubatse kandi yakoresheje ingufu nyinshi zitandukanye yagwanye na byinshi atazi kungufu reka kugwana si ngombwa umenye kungufu urakubita abantu nyene ukamenga wiganye na Jackie Chan imbeba nivyo irarongora mu nzitariya kubera ko uno muzi ushobora kwimukira ahantu imbeba ikinjira aho nyene ikivyarira ikarongora umuntu utamugaburira nyene nta kuntu uwo musuzugura nta n'amazi umuha nta na kimwe umuca umusuzugura urinda umusuzugura uri Imana ugwamo si déplacement ntaho ruzowashikana nivyo ugwango si ikintu si imodoka donc ntago wurira kumbure ushobore kurutwara ahantu ruba ruraho tu kandi ni buri umuntu nubwo yokwanga umuntu ntiyankwa n'abantu benshi usanga percent nyinshi azabamwanka n'izabamukunda abamukunda usanga ari benshi cyane muzopfa murushe nka ventilateur igenda itazigana naco muzotugira Imana turagenda Imana nyine igendana natwe kudada deki naco muzotugira Imana turagenda muzo kwicona karimi kudada deki kabisha ino video ni yandera turaza tugaruke turaba umuntu yakoze ino video oya ntagaso nibaze tunywe uno munsi ni show ugerageje kuri ino ndirimbo kumburereka zimwe ni chorus izindi ni refrain ariko kandi ivyo twari twifuza kumva cyangwa message twari twifuza kumva zimwe twagiye turazumva ino ndirimbo hagishigwa hanze cover yagiye hanze aho ni mu gihe wo bita Double J yakoze ikiganiro muri Silent Vibes ariko atarakora ikiganiro hari byinshi byigeze kuba murabizi indirimbo ya Chameleone ari kumwe na Double J ni indirimbo navuga yuko yashizwe ku rubuga rwa Double J DJ Paul navuga ati indirimbo ni yanje mu nyuma aza kuyisiba cyane kuyifuta ku rubuga rwa Double J iravako DJ Paul ararekana aravuga ati indirimbo ni yanje yari ku rubuga rwanje kuva kera sinumva impamvu Double J yayiposting
ariko bimaze kugenda uko haravugwa byinshi bitandukanye. Chameleone aravuga ati DJ Polireka Double J iki haravugwa byinshi bitandukanye n'ibiganiro byinshi byagiye biraba, nibaza ko tutobigarukako. Ariko kandi ivyo biraba nk'akamizwe n'ingoma, aho ni mugena Kiriku yari hanze tari mu gihugu cy'u Burundi, nibaza ko yari muri Belgique canke Suisse, aho hantu habiri, aho yarungika message avuga ati mumbabarire mu bantu batinya abantu sindimwo, ariko mu bantu bubaha abantu ndimwo. Aho ni mugihe DJ Polly ariko aragerageza avuga amajambo atandukanye kuri Billman Boy na cyane cyane kuri Double J, ariko anakiriko kubera ko ari mutonya wiwe na wene bica bimwafecta n'ibintu biza bibabaza Double J, ugasanga nakiriko biramubabaje of course kubera ko ari umuryango umwe. Bimaze kugenda uko Double J ari kiganiro ariko gukora muri Silent Vibes avuga ati ndaguhaye indwi imwe DJ Polly indirimbo yanje uzobe wayimpaye. Bimaze kugenda uko DJ Polly aravuga abantu bavuye abanyaruguru bavuye ruguru, aravuga yakoresha amajambo atari meza ariko kandi tukavuga ati none abantu twavuye ruguru canke abantu bavuye ruguru ari mu gisagara ca Bujumbura koko ntibakwiye kuba mu gisagara ca Bujumbura, ko nibuka president avuga ati kera batubwira ati wa munyaruguru we mutoto wa Birimani we, ariko ubu vyaravuyeho. Nuko DJ Polly aragerageza kuvuga kumbure asubiza bimwe mu bintu Double J yari yavuze mu kiganiro, ariko kandi aravuga ati ko Kiriko ari umwana wo mwibarabara, ntashobora kugaywa n'umwana wo mwibarabara. Umwana wo mwibarabara mayibobo yakoresheje izo terme. Kiriko nyene biramubabaza, aravuga ati ntaco, ariko kandi tumenye yuko isi yose twese turabantu, kiretse ko umuntu ashobora kuvuga ikintu ashavuye. Ushavuye nyene uvuga byinshi usanga nyene udakontrola, ariko kandi turi muri entertainment iyo umuntu avuze ikintu ntagira umupaka, akivuga uko acyumva ugasanga nyene cabaye. Nuko haza kugaragara cover ya Bface on the floor ndetse na Double J ndetse na Kiriko, aho ni mu gihe DJ Polly yagize ati aba bose barazimye, Double J, Kiriko na Bface on the floor barazimye iki bashaka kuvuma baciye ku izina ryanje, bamwe barasigura ibi abandi barasigura ibi. Koko Kiriko Double J na Bface bashaka kuvuma baciye ku izina rya Polly, cyane koko Polly yabashatse kuvuma aciye kuri ano mazina atatu yamaze gushira indirimbo hanze yitwa Naso. Ni indirimbo imeze neza, ni indirimbo ndetse inafise amasanamu meza cyane. Guys, gende muirabe, keep watching this song, ni song nziza cyane imeze neza cyane. Kava imaze kuja agaragara, nuko DJ Polly aravuga ati numvise yuko bagira basore indirimbo kugira abantu ke umwavoka wanje arasamye nka crocodile, arabarindiriye cyane. Koko mu majambo bagerageje kuririmba muri no ndirimbo, tuvuge kwingona yasamye hariya yabuze ivyimira canke nubundi raza kuronka ivyimira, kubera ko ugerageje kumviriza ino ndirimbo izina DJ Polly ntigigeze rivugwa, ariko birumvikana ko hari umuntu bariko baraha ubutumwa, hari umuntu bariko baha message, hari umuntu bariko bahanura, hari umuntu yariko akubitwa ibintu ibintu by'amawashigeri n'ibindi bintu bitandukanye. Je ntawo mvuze murambabarira. I'm the lion the jungle, simvuga cyane. I'm the sheep, simvuga cyane, ariko ncokoje nyene ndavuga. Uwo mwanya nta muntu yancokoje, ubundi reka mvuga ati hari umuntu yahawe ubutumwa muri no ndirimbo ugaragaje kumviriza, ariko ntitwamenye uwo muntu ninde. Mbega iriya crocodile yasamye irindiriye cyane uriya mwavoka wa DJ Polly arindiriye kumbure ibiva muri no ndirimbo, araza kwakira iki, araza kuvuga iki, biraza kugenda gute? Nibaza ko nivyo namye ndakubwiye turi muri industry, hariho challenges zimwe ziba muri no music kumbure umuntu apushinga igikorwa cyanye kigeraho twifuza ko kigera. Twese turabarundi twifuza yuko ibikorwa bigeraho twifuza ko bigera, suko none naco bazotubwira koko Imana yifuje umuntu iramuronka, ariko mu gihe ataco wongera ko ku buzima bw'umuntu tekana nyene, tekana nuko nuko bimeze rero. Indirimbo yamaze kuja ku rubuga, ni indirimbo imeze neza cyane, indirimbo iriko irabwa n'abantu benshi cyane, ni indirimbo novuga yuko izokundwa, ni indirimbo nkizi tuba tuzikeneye. Hakaba ikintu bita ambuteyage muri industry, hakaba akajagari ariko keza atari kabi. Ni muri ico gihe murazi ko na DJ Polly yavuga ati ntazosubira gutegura amasho atumira abarundi. Nkaca mvuga ati koko iyo ukoze show kugira artist aribo baronka amafaranga, canke no wateguye show abakeneye amafaranga, bose baba bakeneye amafaranga. Udakoranye nabo hari amafaranga utazobona, ukoranye nabo hari uzobona, ukoranye nabo nyene aba artist kubgabo hari amafaranga bazobona. Ku ruhande rwa DJ Polly novuga yuko nawe hari ico yahomvye, no ku ruhande rwa aba artist novuga yuko hari ico bahomvye, kubera ko
mu mashow yateguraga hamagara aba artiste nubwo yari afise liste y'aba artiste biwiwe ahamagara ubwo tugerageje kuraba show za DJ Pole zari zifise aba artiste bamwe bazihamagagwamwo atari bose nibaza yuko ivyo mumaze kuvyibonera sagasesheshwa rumuri nivyo maze kubona na jewe mwenyewe hari bahamagagwa muri izo show ziwe n'abatahamagagwa abatahamagagwa muri uno mwanya DJ Pole yabihagaritse muri bo biyumva gute bariko biha ikibazo kimeze gute n'igisubizo kimeze gute abahora bahamagagwa na DJ Pole bagahabwa ayo masho muri uno mwanya bameze gute bariko biyumvira gute nuko twese turakeneranye utegura show arakeneye umu artiste n'umu artiste arakeneye utegura show nuko babimeze so keep watching this song tuyigire hit ni indirimbo nziza cyane of course muri no mwanya ariko ndashaka tuyigire hit nk'abarundi n'abarundi kazi gende muri abakunzi ba Star TV my family Star TV nuko mwari kumwe nanjye Star Boy the Ship the Lion in the Jungle Mr Recorder Mr Meat Mr Kamararongo Love in Town Ebubeshi King of Ladies Mr Dollar Boy all the way from Burundi East Africa respect thank you so much mani bahiza